ndabira nk'uyu muntu ugiye kuraba amahera yashize ngaha hantu. Irevure ngaha hantu hameze neza, muga uravye uharuye nimba uyu muntu yaraje kuharima, uca ufata amahera yaje kuharima, sipoza ko yari mukozi, uhagire valere, uhahe valere, igihe aza kubagara ibi vyose yakuze, izi mbuto vyose akagira vyose ubihe valere. Ubona uyu muntu atahomvye? Vugisha ukuri, ubona umuntu atahomvye? Uyu unyumubwiye ati ingo wegera bakwigishe ingene ukoresha umwavu wa Green World ni triple organic fertilizer plus ya Green World, hanyuma wicare wige neza bakwigisha ingene barima. Uyu osanga ngo arakenye, ngo agize ngo yacatagura kuguzanira ibindi bintu birebire, kandi afise tere nziza yashobora kumuteza imbere nto, kandi akimbura vyinshi yarimye hato. Turaba rero ukompare rero naha ugire indinganizo. Aha hantu urabona ko tuduharage dutateye neza ku murongo, bakoresheje iki na place bande, ushobora gucamo hagati na hagati neza ukarengana utaziye kugira. Usanga kwinenge hari harage bingahe, bibiri kimwe kimwe. Raba bino biharage nyene ari vyiza, raba ibi tubizana kugira ngo twigishe abantu bamenye aka karima na karima gatonyi gashobora kungana na kakandi ka mbere nshoboye kukubereka. Ariko urabe ubona imyimbu izoba umwe, kandi ivu urabona ngaha menga ni nombe, hahandi nabereka ryari ivu ryiza. Ndabira hano hantu iyo abantu rero kuri abigisha ku mbuga ntibabiraba. Muga hanye umuntu yovuga ibitutsi akagira ntakabavuga ibiteye isoni canke akavuga nabi igihugu ciwe, uca usanga ewana nivyo baraba kurusha ibindi. Rero tubabarira ko mojijuka mukarima kijambere, tukaja kuri yambona kazoza. Rinde ndabajana ahantu gatonyi hari utugori, ndabashikana rero ahandi naho hari ibigori. Ikigori kimwe kimwe kwinenge, kimwe kimwe kwinenge, hanyuma bigakurikirwa neza, bigakurikiranwa neza. Umuntu wese rero naho bufise umurima mutonya urashobora kurima ukoresheje bike ukimbura vyinshi. Emera rero mwige ko ntumurima kijambere, hama mukoresha ifumbire ya Green World Fertilizer, imwe ni triple twaba tubereka kugira ngo imirima yanyu imere neza.